Yes, already know me, believe people on the mic against me, one and only Janice for sure, aka Clean Boy, aka Mr. Junior. So, hate no one, live humble, think positively, believe in you, big up and never give up, just focus on it. So, bakunzi wa BTV, uyu munsi ni umunsi udasanzwe, uyu munsi twateye iteka no kwakira umwe mu banyempano twigeze tugira mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, gushika n'uno munsi aracakora byose yabicishije mu mpano yiwe yo kuririmba. Benshi tumuzi uno munsi, ariko hari byinshi tutigeze tumenya kuri pasi yiwe. Mbere yuko ndamuvuga izina, manzi nyemerere nje mu bigwi byiwe byo yagiye arakora ibyamuranze. Yatanguye umuziki, twatanguye kumenya sense 2000 akora umuziki, yakoze indirimbo nyinshi zagiye zirakundwa muri iyo epoque. Babaza nk'ababyeyi bawe cyane nk'abari muco gihe bakakubwira ukuntu yabahasho na sho ico gihe. Yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo yakoranye na Big Farias, hariho yacurira, harimo Bima Matwi, hariho Saga Plage, hariho indirimbo nyinshi n'ama featurings atandukanye ari international. Turabona ko yakoze ama featuring international, harimo Diamond Platnumz ico gihe ntiyari bwagere kuri urwego, ariko nawe ico gihe yariko arakora neza. Barakoranye indirimbo bayitwa na Joa, bakorana indirimbo na Alikiba bayiswe Magic Mirror, bakoranye indirimbo inshuro zibiri 2014 na 2020. Turaza kumenya eske gucuti buri hagati yiwe Alikiba, gucuti umeze gute, bakoranye indirimbo zibiri mu bihe bibiri bitandukanye. Turaza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri makuru yiwe, turamenya byinshi bigiye bitandukanye. Ikiganiro cyacu murakizi, leurs histoires nous inspirent, naho dutumira abantu benshi bagiye batandukanye mu makategori yose, baba bakomeza aho byose, none musanzwe muzi ikiganiro cyacu uko iba imeze. Uyu munsi rero munyemerere, ladies and gentlemen, in the building, twakire the one and only Loriro Ntari Simba Ntari Chambara Burundi, tumwakire mu kiganiro cyacu. Papa, oh my God, upon promotion music selector Lizo Manizo for Shizo Mzizi wajiwe Simba Ntari Rugamba Chambara Burundi Bombo Club. Yes, welcome sana mu kiganiro cyacu. Ndaryohewe cyane kubona ko mwakanya gukorana iki kiganiro. Natwe niteka ridasanzwe kubakira quand même. Murakoze cyane. Loriro, ushobora kuba mvuze amateka yawe en résumé mu minota mikeyi, ariko ni ibintu binini biba bivamo akaroti byinshi cyane, ko yakoze ibintu byinshi, yakoze ama concert egari ni byinshi ntanavuze, yakoze ama concert. Twe tubona generation y'ubu bayiko barasohoka, benshi bakavuga ngo ni habarimbyi batanguye gusohoka kuri ama concert hanze y'igihugu. Okay, haraba bitanguye. Bazi ko 2018 yakoze ama concert, hariho concert yakoreye muri Belgique, hariho concert yakoreye muri Norvège, Danemark, Suède, Irlande, nagema Afrique du Sud, Australie, ni henshi nagiye nkora ama concert ya mbere yanje gusoka hanze, natanguye gusoka hanze ntwawe na president wacu, president Buyoya. Ku ndirimbo naririmbye reka kwica mwene wanyu, yari album yanje ya mbere, niyo yari ya mbere ngiye muri Hollande. Urumva nakoze ama featuring menshi na Professor J, TID, nako Dimples, nakoranye na Michael Ross wo mu Bugande, nakoranye ni benshi sino badondagura ngo ndabaheze. Hanyuma nkorana na Alikiba zibiri nkuko wabivuze, nkorana na Diamond Platinum, Simba. Alikiba we twamenyanye kuva nkiri hanze, ngiri Norvège muri concert twagiye gukora hamwe, niho twahuriye. Hanyuma Diamond nawe twamenyanye aje ngaha, nkamwakira, tutangura kumenyana gutyo, ubugenzi bwacu, bucuti bwacu tutanguriye ngaho. Hanyuma turabandanya gutyo nye gushika no musi. Simba, nyemerera before yuko twinjira mu kiganiro cyacu, manze kwanza mpere hasi mbabarira papa. Louis Vuitton. First of all mzee, acha nikurize. Turabona ko uri mutama kabisa, ariko umuntu akuravye uvuga n'imyaka ufise, ndazi ko ari benshi batovyemeye. Udukufata kugira ngo no musikomeze utagata ko turabona ukuntu wambaye amuyo gw'imyaka nk'iyo ufise. C'est vrai. Ndashaka kumenya. Ega ndacyari umusore sinumusaza. Uraje. Papa, nyemerera umbwire when ibyutse uvuga ati ngire nje nko muri stu canke ngire nje nko gukora ikiganiro canke mu zindi affaire. Est-ce que
motivation ikura hehe ide yo kwambara uvuga ati numusinza kwambara ukunuku cyangwa urafise n'undi muntu akwambika ngo tubona aba star bafise abantu babambika before yuko bajana n'ahandi icyambere na mbere mvyuse kwanza ndasenga Imana ashimira Imana yego hanyuma ngaraba ko umuryango wavyuse neza bero raziko office umugore hanyuma nawe niwe manager waje arashobora kwemera ko sohoka ntambaye neza manza gusuzuma acaraba umuntu yambaye brand yego hanyuma sisohoka usanga ngende sohoka nzingiye no munsi ndafise rendez-vous ngaha ndakora ibinye ninjira muri studio nkora ibinye imbere yo gusohoka kwanza ndatorati n'abana nkabatwara ku ishure ngabasiga ku ishure ngagaruka hanyuma madami akavyuka nawe akipanga akaja ku kazi nanje ngaja ku kazi kanje yego wow that's so beautiful so imbere rero twinjire mu kiganiro cacu ikiganiro cacu ni Leurs Histoires nous inspirent naho tugiye gusangizwa nawe twizwa kiryo kukwakira ugira udusangize experience wagize kuva utangura umuziki ariko mbabariri tumaye twinjire dusubire inyuma cyane ndagusubize nta kibazo kugira ngo none haba jeune batakuzi ubu bakumenya avuga ati bakuzi baziroriro baziroriro ni muntu kiroriro kukiye heroriro yaje umuziki byagenze gute turahera hasi gushika no musahogeze murakoze utubwire mwirondora wagutse wongera ntubwire Jean aho wavukiye tumenye byinshi kwanze mbere ko tubwana ibindi Loriro numucuraranzi afite n'umwana yavutse muri famille musicale papa wanje yari umu DJ akomeye hanyuma kandi n'umukinyi w'umupira baramuzi benshi kuzina rya Salumu entraîneur cange Salumu umukinyi wa Inter FC hanyuma akaba n'umu DJ mama wanje nawe akaba yaririmba gospel n'aba sister biwe bose famille yiwe yose urumva ndi muri famille zibiri deux musiciens urumva ndi muri famille zibiri mama wanje yari mu Kristo papa wanje yari mu musulman plus de cela ino baririmba gospel ino nabo baririmba tarab urumva batantine banje bose grand père wanje yaririmba tarab batantine banje bose baririmba tarab muri Jasmine akaba n'umu president wa Jasmine grand père wanje hanyuma urumva navuse hagati y'abaririmbyi kandi hagati ya religiosi ibiri hanyuma nakunda ngiri muto nakunda gutamba break dance hanyuma quoi encore naririmba nasubiramo indirimbo cyane cyane R&B ya kera narakunda kuyasubiramo kuyaririmba ku ishure hageze ko ndirimba le DC bani DC musique ni ya DC musique cours abari mu bose baza kuraba naragapeti nyene mugabo ntangwe kuririmba abantu bose baryohego urumva ko umuziki wari muri jewe na usanze muri famille hanyuma nkura gucyonye imbere ko ndirimba nakinisha amasinema narifise salle de cinéma nakinisha kandi naciye mu buzima butandukanye butari butoroshe bavuga ko butoroshe parce que vyose navyirondeje nyene nabwo nabisaze ngo biri ku meza oya naroza amamodoka nari umukinnyi nk'uko nakubwiye nakinisha amasinema nagurisha itabi nagurisha ikaranga urumva nace mu buzima butari butoroshe wow en fait umva wataratariza bavuga ati mani tafutira amahera kabisa est-ce que tukiri ngaho uratubwiye ko before ikunja muziki hari ibintu byinshi wakora gukinisha amafilme n'ibindi bitandukanye cyo gutubwira est-ce que ico gihe ntaco vyakubwira image mbi ku bavyeyi canke ku bantu bo muhira canke muri society ndumwana navuse mama igihe mama wanje amvyara nabwo nabonye mama wanje yafuye merci hanyuma ndakura fils et papa kandi nashaka kurondera parce que nabwo nari mfise mu marâtre nabwo yari mama wanje hanyuma nashaka
ubuzima kubera nari mutoya mugabo vyose nashaka ndavyironderere urumva natanguye kumenya kurondera amahera mfise 11 ans ego natanguye kukinisha amasinema mfise 12 à 13 ans ego mugabo nabwo natevye muri iyo carrière naciye ntangura kubera igihe nkinisha amasinema nakunda kuraba imiziki cyane ba Chameleone ba Professor J urumva ba TID ba Bushoke narababona nkavuga pourquoi pas nanje ntaririmba nkabo ego mbere yo kuririmba nagira ama playback mais après ntangura kuja kuririmba ngiye kurondera nyene ama video nkinisha amasinema niyo nabonye abahinde barambwira aba video 7 naho nagenda gutora amasinema bambwira wewe kufise ijwi giza urazi kuririmba nabwira ego ndazi kuririmba avuga we kubera ico gihe mu boss wanje yitwa Shali avuga we kandi wakorera Shali avuga yego aramubwira Shali eske ujya mwana wawe ashobora kuririmba avuga yego afise imiziki kubera je naririmba ku instrumental y'abandi ego abatwara irya instrumental avuga no yanye imiziki yiwe parce que ni instrumental z'abandi bantu ategerezwa kwinjira muri studio ico gihe kwinjira muri studio byari bigoye muri Menya Media Studio mugabo ni nagiye ni byari byoroshe mugabo ninjiye muri Menya Media sora indirimbo yanje ya mbere yitwa Sinzo guhemukira niho natanguye kariyeri yanje abahindi baca bavuga wow uraririmba ufise impano baramfasha rero kubera indirimbo ya mbere nari soyeje nyene sora na video Shali niwe yandiye umubosi wanje kubera yabona ko muri je wari mu kintu mais après abo bahindi bace bangorera album yose niho naciye nandika indirimbo yitwa Reka benshi bazi kuri Reka kwica mwene wanyu mugabo yitwa Reka niyo album yitwa Reka nyene ndasora indirimbo 18 nari mucuranzi wa mbere asora indirimbo nyinshi kandi zose zifise video ego kandi zose zifise video kandi nubu sindabona undi mucuraraza sora album y'ama video 18 bose basora ama single rumva je nasoye album yose indirimbo 18 papa mbabarira ego dushika ku album eske umusire utangura kuririmba utubwiye ko wagiye muri studio usora indirimbo ya mbere bega muhira bavyakiriye gute wabona usoye indirimbo kandi turazi kwico gihe nkuko babivuze muri studio byari bigoye ariko turumva ko wakoze bikoroheye kuko gusora iyo album before ko twinjira mu album ariko manzo nyemerere utubwire eske byakoroheye gute guhita usora indirimbo kwisora na video bitari byoroshe ico gihe kweri ni byari byoroshe kandi mu Burundi na ni video nimwe yari hari parce que je nazibona mu mateleviziyo wa Chameleone baririmba video zari zihari nizaba Chanjo wa Miss kandi baririmbira imbere ya background ya bleu muri RTNB nivyo twabona hanyuma je ndaraba nyene Chameleone akora canke Professor J ngavuga pourquoi pas nanje ntashobora gusora video nk'iyi nanigo nashizemwe ingufu cyane ndaririmba indirimbo boss wanje ni yari yiyemera ko je shobora gusora indirimbo umunsi umwe arumva ndiko ndayiririmba rero naci avuga c'est vrai nashizemwe ingufu ndagenda muri studio kwinjira muri studio namaze une semaine ntonda bambwira garukejo kubera nama studio yari ahari studio zari zibiri gusa ariko Bochum hamwe na kwa Jeremy Menya Media Studio rero kwinjira muri Menya Media Studio ni vyari byoroshe ariko narihanganye gushikaho ninjira ndasora indirimbo ya mbere iyo ndirimbo nayisoye mu boss wanje acavuga ubunye usoye wanyemeje rero wasoye indirimbo yawe ndakurihira video rondera umuntu wa video agukorera video rero kuronka umuntu wa video rero byari bigoye ndagenda kuri RTNB swata na iyo ngo ivyo bintu turabikora ndaberese video bavuga iyo niveau turayironga yo gukora video gutyo niyo naciye mvuga no umuntu arandangira ambwira ngo genda hari umuntu yitwa Papi Jamaica yari mu videographe wa mbere akora ibintu vy'ama video yakora ama mariage aravya video avuga jewe shobora gukora video ego twakoresha bijya bikaseti bininiya bijya bikamera bininiya nyene batwara gutya mugabo nashizemo ingufu gushikaho sora indirimbo yanje ya mbere
indirimbo yanditse amateka adasanzwe yitwa Sinzoguhemukira iri no ku rubuga rwanje rwa YouTube. Indirimbo yanje ya mbere, indirimbo ya mbere mu Burundi, video ya mbere, kubera na video yari ihari mu Burundi. Ego nari muri nouvelle génération après bacanjo ice naciye sohora rero album rero nari indirimbo rero dasoriyo indirimbo yanje ya mbere abantu baratangara muri nani Gikarema kuri RTNB au-delà du son avuga non c'est pas possible umwana parce que nari ngiri muto nari fise 15 ans isora iyo ndirimbo avuga non c'est pas possible uyu mwana ni grave mu Rwanda bavuga non c'est pas vrai tumukeneye umuhungu muri Congo bavuga no muri Tanzania no niho natangwe rero kariyeri y'umuziki gutyo ego muhira nabwo batangaye cyane parce que bari bazi ko biri muri jewe parce que grand-père araririmba urumva grand-père araririmba batantine banje bose bararirimba maternelle et paternelle rero ku jewe ikintu batari batangaye ni bari bamenyereye ibintu vya video ariko je naje nindi sanamu rero dasora video n'abarundi bose ni bari bazi ko ivyo bintu bishoboka bafata abacuranze nk'abanywa rumogi cyangwa bandi ibintu vya gutyo mugabo babonye nciye muri au-delà du son bavuga no c'est pas possible uyu n'umurundi n'umuzungu bavuga uyu n'umurundi n'umwana wo ngaha mu Burundi rero ego ndasora nyene kubera kera nasa na Nelly nambaye nka Nelly nyene bavuga no c'est pas possible uyu mwana ni waheye niho natangura rero kariyeri umuziki mugabo vyari vyangoye gusoka ngo ngesoke kandi ngoja ahantu kubera aho nasoka gose abantu baruzura nyene bakafata nyene ngabura amahoro ego ncasigara rero mu nzu niho narose rero abo bahindi batangura kariyeri yanje y'umuziki ndasora album reka soereka rero niho batangura rero ma salle de cinéma yose bakinisha indirimbo za Lolilo abantu bakariya mahera kugenda ku ico kintu ca mbere ubunye sindakibi nabwo ndabibona nibakibikora kubera ugire muri salle de cinéma utanga mahera kugira ubone gusa imiziki ya Lolilo nari uwa mbere gukora ico kintu kandi sizi ko hari uwundi yabikoze bamuntu akariya mahera akemera kuriya kubera kera kugira ngo urihe 300 francs yari menshi umuntu akariya 300 kugira abone gusa variété musicale ya Lolilo indirimbo 18 video abantu batonda ama salle de cinéma bose bari hakubera barabe Lolilo rero guca mwibarabara byari bigoye ego hariho abandi bacuranzi bari bahari mugabo ntabwo bamenyekanye nkanje ego turazi ko ico gihe vyaba bigoye nkuko bitubwiye kuri studio iki kandi tukaba tubona ubu kugira usore indirimbo ifise qualité indirimbo ifise video nziza même ifise na touch nziza muri audio ari ikintu bisaba ko ari budget baba barateguye est-ce ico gihe niko vyari bimeze uburyo bwo gukoresha video ko wanatubwiye ko geri wabaye umuririmbyi wamara sohoye video est-ce cyari ikintu coroshe kuburekura amahera vyasaba uburyo bwishi muri make kugira ushore gusura byasaba uburyo bwinshi ahubwo ubunye na buryo urumva ibintu vyasubiye inyuma kugira ngo usore audio wari ha plus de 300 à 400 000 kubera studio yari yonyene yari studio imwe gusa kandi warindira kuri list kugira ushike urumva je natonze une semaine et demie kugira ngo ndonge ushikirwe ukagenda ukarindira hajyanye kuva mu gitondo gushika saa 9 saa 10 utagiye no gufungura bakakubwira ataha uzogarukejo 400 000 ku ndirimbo 400 yagiye ubu nawe wangahe ubunye ni amahera kera yarafise valeur cyane gose urumva no mu boss wanje yarishe 3 millions indirimbo imwe gusa video ya mbere ego umva iyo 3 millions wagura parcelle mugabo we yandihiye avuga jewe ishaka ndagukorera video utubwiye ko ico gihe
indirimbo ya mbere yagutwaye 3 million kugira ukore video na audio bimeze neza ukatubwiye yuko waciye ukora album y'indirimbo 18 kandi zose zifise video eske ujya muntu yagufashije ugira ukore iyo video ya mbere none nagufashije ko album yose ugira uyikore naciye ndonga ni company yitwa bita Video 7 niho baciye bakora album ya Lolilo yose bakoze iyo album ya Lolilo ego narosa mahera aje bandishe 3 million mugabo we bagurishije exemplaire nyinshi cyane ama DVD menshi cyane ego ego tubwira byinshi bikomeye kuri debut yawe wahise uronka success wihise bikoroye eske byarakoroye kwijara ico gihe kuko turumva ko wasohoka abantu bakakugwanira bakagufata kiriro hirya no hino abantu bakuzi meme ugahita East Africa ugahita ufata eske yo six yarakwiye kujera ko atubwiye ko arufise 15 yego narifise team y'abagenzi bace baba hafi yanje n'abandi bacuraranzi bagendana nanje hanyuma urumva nabo babosi banje urumva nace ndongana moyen yo kugura imodoka sinasohoka ya akenza narifise imodoka yego imodoka yanje ya mbere yego kara Starlet Starlet mugabo nakaronse ico gihe après ndagenda nduga ndagura Twicam après Twicam ndagura ka décapotable ka blanc urumva nagenda nduga jusqu'à maintenant ego nari umucuranzi wa mbere kuronga imodoka ngiri muto akenza meme nabo ntaramwe kayo makwiyomya kandi tubona ko yuko bagendera mu nzira mwagiye muraca ariko urumva ko naciye mu bintu byinshi shike ngaho nabishatse ndabironge n'ingoga deja parcours yawe tutaranagira ugeze no muzi ibintu wari umaze gushika kwico gihe byari bihambaye cyane papa unyemerere tubandanye tuganira ego turabona ko uriko wagiye urakora indirimbo nyinshi zitandukanye hariho wakoranye na Big Farious ico gihe kandi tukaba tuzi yuko hari abaririmbyi bashikunda kuvuga yuko wowe nyene watunya twe tubamenya batari bazi eske ico gihe byari bimeze gute watanguye kuzana abaririmbyi twagiye tubamenye bigenze gute ni wabarondeye no bakurondeye nibo bandoreye kubera nari kuri top urumva nari umucuranzi wa mbere kumenyekana hanyuma mu Rwanda barandondera nyo nace ngendana nabo bandi bacuraranze kubera bari hafi yanje umva bari bashaka kumenyekana kubera nje nakora ama video nabwo barafise zo moyen nabwo barafise nabwo batinya peut-être sinzi mugabo jewe nakora ama video usanga video zanje za kera ari abacuranzi bose barimo ego wow cyari kintu kidasanzwe eske uko wagiye urasona indirimbo zikagenda zikundwa abantu bagenda bazimenya hirya no hino mu marché y'amakonsi yagiye atandukanye mbega ico gihe twarabonye ko wakoze ama featuring menshi ariko yakoze muri Tanzania cyane yagokoreye n'abari Kiba Midimpoz ba Professor J ba Diamond eske ico gihe niwe bucuto rifitanye n'abantu bo muri Tanzania kwari uko bagukunze cyane bive n'ukuntu ukora canke wakuze wumva ko kwiye gukorana nabo baririmbyi ko ariko ari bo ico gihe bari on top bari on top kandi baza gukora ama concert ngaha kandi bashitse ngaha nabafata neza parce que nari mfise amahera nari muto mugabo nari mfise amahera narabafasha bakabaho neza bakaryoherwa nga basohora ngagira iki urumva abatanzania bafise ukuntu asose ngaho agenda akabwira undi mucuranzi mugezi wawe ugiye ari abaza umuntu yitwa gutya parce que ujyanye ni umuntu mwiza yashobora kwemera ko ufatwa nabi ategezwa kugusohora ukaryoherwa bikagenda neza ego wow dusimya gatoyi turazi yuko ama clip video yanyu ico gihe usanga umenga muri gang nyene muri abantu benshi eske kujya byo bimeze mu ndirimbo no buzima busanzwe mwari abantu mukunda kuba muri kurigara cyane si c'est oui c'est oui amarigara nimeza ko twe tuganiya ku abajene ko badukurikirana cyane arabaje ku marigara bakora kwingeso nyinshi zitandukanye zibiro kunywa umugi byinshi turazi ibintu none hugiye ku marigara y'abantu babi uza kuhakura kaba n'amarigara meza usanga baganira ivyo bakungabo ayo turazi kari makeye eske ku bajene ko badukurikirana ubu nihe manuru baha baje ku marigara canke abayiko baragira ivyumviro byo kuja ku marigara ni kintu ciza ku mujene umva ma generation ararutana akana aratandukanye cyane bo twebwe muri generation yacu ligara abacuranzi bose barondera amahera
kandi abaligala twese twarondera amahera n'utari mu musicien n'utari umucuraranzi yarondera amahera mu yindi nzira yari umumecanicien canke yari umuntu asohoka umu DJ canke iki twarondera amahera rero gushika no munsi twebwe generation zacu naco gituma mbona abajene bubu batandukanye n'abajene bo muri ico gihe kubera abajene bo muri ico gihe twarondera amahera kandi twari dufise competition yo y'ibintu twakunda ibintu isaha nziza telefone nziza impuzu nziza ikirato ciza umukobwa mwiza urumva ibintu vyose twabigira parce que twabishaka vuga uno munsi jewe ntegezwa gusohoka kubera twese twahurira muri Havana yari ahantu duhurira club ikomeye ngaha mu Burundi niyo twari dufise ico gihe uva twasohoka muri Havana tuvuga uno munsi je sohoka muri Havana ntegezwa kugenda na telefone nshasha ntegezwa gusohokana n'imodoka nshasha fise girato gishasha impuzu nshasha umukobwa mwiza asumba bose ego nuko twari tugenda parce que muri ico gihe nabwo nari fise copine sinobesha umukopine naje kumuronga maze gusola album ya mbere mugabo vyose nabikora kavuga uno munsi je sohoka n'umuzungu kandi ngasohoka n'umuzungu muzungu yamusohoye yamukuye umutipe gasokana n'umuzungu nyene umukobwa muzungu nyene ari chic ufise amahera uzi ko ufise telefone ikomeye urumva twari dufise samedi uvuga vendredi ishika umaze kwipanga jewe samedi zo after beach zo namba yo bafisa mugenzi ari prayer umugenzi ari impande yanje azoba yambaye gutya umukopine tututu urumva nukonye yari competition yo gutera imbere ego uri umuvyeyi uri umupapa w'abana ego eske niki ushobora guhanura nk'umwana mu gihe n'uwo ko barakura niki kintu ushobora guhanura kuko turabona ko amarigara no mise karica abajene tandis que yose mwebwe muri epoque yiwanyu mwebwe urumva mwamufise ivyumviro biri hejuru mvuga ati shakwambara neza shakuri kiniki okay umujene agiye kwirigara agenda kwirigara ry'abafata kana akamarijwana n'inzi nigeso zo kubaja mu bakobwa n'ibintu bitandukanye nta marigara amwe no misi two turabona ahanura canke baganira ku bintu bijanye na future eske niye manu ushobora guha abajene bubu kuko utubwiye kuri epoque yanyu eske kuri epoque y'ubu naho niyo conseil ushobora gutanga barondera amahera c'est tout nta kindi no bahanura gusumba barondera amahera babe bafise amahera parce que si bafise amahera veut dire que basoba abantu bakomeye ego nayo mahera barondere mu nzira nziza apana nzira mbi parce que abajene benshi bubu mbona abajene bacu vraiment abavyeyi twaguruke vraiment bariko barononekana ugasanga araronde kwera uramubona mfise amahera ibikime ayo mahera ayakura mu nzira mbi ugasanga aridandaza kandi ari umuhungu ubye yakabupede akabuki rero tuhaguruka abavyeyi turabe ico kintu kundu two kigwanya hari n'abavyeyi bashigikira abana ngo nishwayi je sishaka kumenya mugabo je umwana wanje umuhungu sinokwemera ko asokana n'umuhungu ivyo umufatiye no mugigiti kwe yo kubitwa ingoni gushika wo ubwenge bugaruka ça c'est vrai parce que imana yaturemye irazi ukuntu yaturemye kandi iraturemera n'abakobwa tumenye ko umwe wese akeneye umukobwa akeneye umugore mu nzu apana umuhungu mugenzi wiyo ngo babane cyane gose ico kintu vraiment abavyeyi twaguruke atarukonye abana bacu bazokononekana et puis barondera amahera parce que bareke amarigara gusa yo kwicara ariho amarigara meza cyane ugasanga ari muri gara mugabo ariko arazi kurondera amahera kandi bavuga ko ufise umugenzi mwiza Federic nawe we uri umuntu mwiza uzotera imbere ego ivyo ni bavuga ati niwabona umuntu agenda n'umwe itapi ngo nazo bari mu nzira kuri cyangwa agendana n'umupatro azo bari umupatro Yara nico uzoba muragenda ego papa mbega ko tubona
abaririmbyi tugaruke tuve mu muziki gato tumaye twinjire mu buzima busanzwe turabona yuko ubu abavyeyi igituma akunda kubuza abajene canke abana babo kuja gukurikirana impano zabo abakina football abaririmba tana noneho ziri ubwoko bwinshi cyane cyane nk'umuziki kuno munsi no two tuganira n'umunyamuziki nkawe quand même mbega ko tubona hari abavyeyi babuza abana bo kuja mu muziki kubera ko bazi ko baririmbyi ngo bafise ingisungwe y'abakobwa ngo usanga banywa rumogi ibiki mbega kuri wewe nihe message ushobora guha abavyeyi mu gihe kubuza abavyeyi abana babo kuja gukurikirana impano zabo umuvyeyi umwana wawe utegerezwa kumurera akiri muto utegerezwa kuraba ukuntu umwedika parce que igiti gikorogwa kikiri gito en plus de cela nukuri umwana wari wese afise destin imana yamupangiye rero utegerezwa kumureka akurikire destin yiwe wowe uramufasha gusa utegerezwa kuba hariya kumuhanura kumubwira inzira ategerezwa gutora kumwereka inzira nziza mugabo destin yiwe ntushobora kuyihagarika yego ahubwo uyihagaritse ukamuforsa ukagira ibindi ntihagita atangura rero kujya mu ngeso akagukwepa akabinyegeza mugabo inyuma y'urugo akabikora rero uramureka akagira akakurikira destin yiwe noneho turakunda kubona intahe z'abantu nyamara nka football canke abamiziki bavuga yuko abavyeyi babibabuze ariko bakabikora ku ruhande umunsi abavyeyi babona yuko bababuze ibintu batunguye umunsi yego mbega kuri wewe muri iyo generation yanyu cyo gihe muri iyo epoque ko tubona ubu Euronse FM bakobwa baraza ari benshi kabisa mbega ico gihe bya bimeze gute bashobora kujera gute ico gihe 6 wari ufise twari dufise ingorane twari dufise ahubwo ubunye muri muronga abakobwa unye nabakobwa mufise abakobwa bababesha ico gihe abakobwa bagwana ugasanga umukobwa ari muri Etats-Unis akavuga Jesse shaka kugendera iyo modoka akakurungikira amahera guri imodoka undi ari muri Australia akavuga jewe usubiye kugendesha iyo modoka shira pembeni ndakurungikira amahera guri indi voilà abo nibo bari bakobwa bo mu gihe cyacu nshaka kuza ubunyene muri Belgique direct shaka kuza muri Australia kabugi muri Etats-Unis akubwira jewe ndaje ye je narose ingorane ngiye mu kuririmba Hollande twahuriye ahantu hamwe n'abakobwa batandatu babarundi kazi cyane batandukanye abo abazungu bariho n'abarundi abavuye gendora ya clip yanje yabima matwe uvuye muri Australia uvuye muri Etats-Unis uvuye muri Belgique uvuye muri France bose bahuriye hajyanye ndi muri Hollande gakarabaye rero mugabo urumva nari fise umukopine nakundana nawe kandi namukunda navuze jewe ndasubiye muhira mwese na numwe nkene subiye muhira kuraba umwana wanje umukopine wanje voilà tukabona yuko madamu wawe no munsi umuntu mwakundanye kuva kera kabisa turabona mu ndirimbo ma clip video yawe sometimes ari gihe wamushiramo kandi indirimbo wagiye unamuririmbira zimwitirego mbega cyakenze gute mwahuye gute reka twinjiye mu nkuru y'urukundo rwawe uguhora madamu n'umunsi mukabanye imyaka irenga 10 na muri kumwe ntituzi exactement 15 15 turi kumwe ça fait 15 tuko turaja muri 16 ans turi kumwe ego mbega cyakenze gute mwahuye ryari mwahuriye he byari bimeze kuko kari katari kintu gisanzwe kuko urumva ico gihe aho urumbirwa n'abakobwa benshi ariko wewe tamwe umuntu umwe umutima wawe kuyobora kuko ubicisha mu ndirimbo zawe twumva yuko ari ahantu ho umutima werekeza aho umutima wawe wibera mbega mwahuye ryari byagenze gute ni ngiye mva i Burayi ngaruse kuri oya parabima matwi après nasuye i Burayi ndasigara imyaka irenga 5 mbaye hari ya mugabo ngaruse rero niyo naje mvuga ndaje ne umukopine tukunda kubera nabwo nari mfise umukopine avuga ndarondera umukopine rero nawe arankunda imana burya iguha ico waronde ico kugeneye ni benshi baciye twakundanye mugabo twasokanye
mugabo uwo nakunze numfise uno munsi akaba mama w'abana banje. Ego c'était en 2010 niho mwawe uko tugiye kuraja muri saison mvaga saison zikora muri 2026 ikintu gikomeye cyane bavyigireho noneho bumva ko tout c'est possible mu gihe harimo amahita mu mutima wawe ugatuza ukaguma hano hamwe ubundi bwo ugashibura. Ego papa reka tugaruke mu muziki reka tuvuga ku kintu c'ama featuring n'abantu bo muri Tanzania mbega byarakorewe kuronka ayo ma featuring ko batubwiye ko ari gihe bazokora ama concert hino et puis ukaca profita mu gakorana abandi ngabasangayo indirimbo z'abandi n'indirimbo ziryoshe zimeze neza tukabona yuko hari abantu bo bandikirwa indirimbo mbega ico gihe mwaronka abantu bandikira canke wariyandikira indirimbo nariyandikira zose presque zose mugabo naronga n'izindi twandika hamwe n'abandi nkaronga amayide abagenzi bakambwira amayide akaba n'abandi banterera amajambo urumva umuziki si umuntu umwe umuziki no abantu benshi. Ego mbega twabonye tugaruke kuri featuring wakoranye na Alikiba. Alikiba mwakoranye indirimbo 2014 mwongira mukorana aussi 2022 mukorana Magic Mirror. Tugarutse ku ndirimbo ya mbere ya 2014 vyahugenze gute mwahuye ryari mwahuriye he? Alikiba twari tumenyanye nkuko nabikubwiye twari tumenyanye kuva ndi Belgique. Urumva Alikiba twahuriye muri Norvège twagiye gukora concert hamwe hanyuma turabagenzi kuva ico gihe gushika no munsi turacyari bagenzi. Ego hanyuma turamenyanye yonye twarinje no muri studio mugabo nabwo twasohoye indirimbo tukiri hariya mugabo ashise ngaha twari twamenyanye kuva kera niyo twatanguye rero gusohokana kandi turasohoka ndamwereka igihugu ndamwereka ubugenzi bwacu urumva nawe aranyereka ubugenzi anyereka ko akinyibuka. Hanyuma dutangura gukora akazi. Ego mwakoze indirimbo ya mbere 2014 mbega mwe mufise cyumviro cyo vuga ati uyindi munsi uzosubira ni ibintu biri mu twebwe ni nkuko wombwira gutyanyu no munsi eske uzosubira kandi gukorana na Alikiba cyangwa uzosubira gasanga umuziki no kumeze na choix ufise hageze harageze. Ego nko ndagusimbishije yagije featuring wakoranye na Diamond. Diamond ico gihe yari musi Alikiba kuko Alikiba niwe yari munini ico gihe mbega na Diamond ariko ico gihe yakora neza mbega gukana indirimbo na Diamond no Alikiba aracari hejuru nivuga ko akiri muze voilà. Ego ni mukuru wiwe voilà bose bari hejuru umwe wese afise chance yiwe sinovuga ko uyu asumba uwundi cyangwa uyu no bose barakomeye kandi nabacuranzi bakomeye cyane. Ego shaka kumenya rero byari byoroshe guhura na Diamond kuri nayo ico gihe ariko araduga byari byoroshe yari umugenzi wanje nawe. Yashise nga yaje n'izina ryanje mu kanwa hanyuma ndamufata neza yarose ingorane nyinshi cyane mu hoteli bamufashe nabi. Ego mugabo jewe mwayikoreye ino hanyuma je ndamufata neza ndamwereka ko ivyo vyose atana kimwe kubera batangiye kumuta muri hoteli wenye nibikime muvuga no ico sino cemera. No mugenzi kandi urabona ko ni munyamahanga yogenda tuvuga nabe barundi no natangiye kumufasha turasoka wiki kandi nari umuntu wa mbere gukorana nawe featuring inyuma y'igihugu ciwe. Uramuzana kandi nari umuntu wa mbere uko yamabivuga kumwandikira indirimbo. Papa uko tuganiriza ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri parcours yawe katumva ko ari parcours bivaye n'ukuntu watanguye irondera gushika uyu munsi aho bigeze. Papa kabisa much respect kabisa murakoze cyane chapeau ibintu bihambaye cyane kunyemerera before yuko turiko turagana ku musozo w'iganiro wakoze ama concert menshi hanze y'igihugu mbega izo opportunity zaje gute kugira ngo wisange uri mu bihugu vya Buraya ujanywe n'umuziki n'impano yo kuririmba? Ruva impano vyaje gutyo nyene parce que abantu baza bakagura ama DVD yacu bakayatwara hari i Burayi ugasanga baragurishije umuntu yarangura ama DVD agatwara muri Kongo mu Rwanda. Nibuka concert yanje ya mbere nasohose nayikoreye mu Rwanda muri Stade Amahoro razi kuririmba muri Stade Amahoro hakuzura abantu basuka yuzuza kandi uri umunyamahanga uri umupeti afise 17 ans abantu bakuzura mu bacuranze nka Chameleone arimwo Ziggy D, Bobby Wine akaba nawe umucuraranze
urumva muri stade Amahoro si ikintu cyari cyoroshe mu Rwanda ego nashika mu Rwanda abantu bagasasa ibikwembe umwana wacu abantu bakuzura lolilo ego kakana lolilo nari umupeti hanyuma muri Kongo navuye ngaho nja muri Kongo nangura kuririmba Kinshasa ndirimba Goma Kisangani Lubumbashi Kalemi Misisi Lulimba Baraka nikenshi Kongo narayitembereye yose ndayizi nkuko nzi Burundi nkuko nzi Kongo ego hanyuma nja muri Afrique du Sud naririmbye de Ben ndirimba Johannesburg George ndirimba Cape Town kandi ibyo byose wari ku myaka mike yawe vraiment nari umupeti ja rero hanze muri Holland urumva nahagiye nsoya album ya mbere après nja ndirimba muri France ndirimba Norvège Denmark Suède Irlande Italie Londres Angleterre rero narayikozemo yose warayizungurukiye hose Angleterre nakoze hano henshi nakoze muri Londres East London ngora Birmingham ngora Manchester narazungurutse hano henshi nakoze ibiteramo hano henshi ego two turaganira ariko umusozo papa bivaye na parcours yawe n'ivyo tuganirije byinshi bigiye bitandukanye kandi bihambaye kandi byose yabishikako ku myaka mike yewe muri Kenza deja ageze Hollande 17 arazunguruka peut-être Europe yose ako kwizunguruka kubera iki impano yo kuririmba kandi ku myaka yo mike papa nyemerera mpere message abavyeyi yego mere message abavyeyi bari kwabuza abana kuja gukurikirana amatara kuko iyo epoque yo wawe sishokimwe ni yo why not natwe ubundi mujene ku myaka nk'iyo office mu mpano runaka adashobora kuyivyaza nk'umusaruro agashika ku bintu bikomeye kandi afite imyaka mikeya byose bifana na chance yiwe akurikije amanani y'umuziki ukuntu umuziki ushaka ategezwa gushika kure nkuko namanda bivuga umuziki ukozwe n'ibintu bitanu ivyo bintu bitanu bikurikije ategezwa gushika kure nego rero abavyeyi bareke abana bakurikize impano zabo babareke bakore atala yao bayerekane ni baba banire ego bategezwa kuba supportinga kuba hafi yabo kubereka inzira nziza mugabo ni baba bloke urumva kuba bloka ni bashobora gushika kuri ego ladies and gentlemen reka ndabashimire mwe mwakurikirana ikiganiro du début à la fin twumvise parcours ndende kandi yaronse 6 akiri muto cyane n'uyu munsi turacamona ikarasora indirimbo by the way before yuko turangiza twicaye n'umuririmbyi none twicaye n'umuririmbyi twumviye gute karumuririmbyi ataradukubitira papa ufite indirimbo shasha nihenze imaze 3 semaines imaze gukwiza 70k mega manihenze hafi aho tuhakapira basi indirimbo yitwa Sauve moi radwengeje vraiment no bayikurikire kwanza kuri YouTube bagire subscribe ego ni indirimbo iryoshe cyane ni indirimbo ikundwa let's get akapira papa Mwamikazi wanjuruta bose Sauve moi niwe mama wa basumba zose Sauve moi je suis fou de toi sauve-moi fou de toi wow mtamanara mzee nakubali sana kama kawaida ego bakunzi ba BTV rero bila kukawia reka tubashimire cyane kwa mwadukurikiranye twumvise parcours ndende kandi twumvisemwo ibintu byinshi byo dukomeza nka twebwe abajene dufite impano zitandukanye surtout ku baririmbyi kwa shaka kuba abaririmbyi twumvise ibintu byinshi wowe umucabwenge ufise icyo ushaka nawe ushaka gushika harimo message ikomeye harimo n'imfunguruzo nyinshi zo kugurira kugira ngo ushike kuri 6 bari kumwe nanje ni Giannis for show kuri micro twari kumwe na the living legend the one and only Chambara Burundi ntare Simba ntare kama kawaida papa nakubali sana nendo nakubali thanks tena ndabashimiye cyane bariko baradukurikirana kandi nkabashimiye n'abakunzi b'umuziki ndundi mubandanye mudusupportinga parce que
ni mwebwe ababosi bacu mwebwe mutadusapotinze ntidushobora gushika ahantu ariyo hose foko tutobora nyene tukashika kure tukaviza kure niturabe ngaha gusa mu Burundi murakoze cyane big time papa let's